Pacifique Ninazwe turongeye turabakiriye kandi mu kiganiro cy'uno munsi ikibazo ca mbere mu mategeko yose abiri yaba itegeko ry'umuhisi perezida Pierre Nkurunziza yaba n'itegeko rishasha rya perezida Ndayishimiye hari amajambo tuguma tubona aguma agaruka cyane cyane amajambo avuga kumboneza gukunda igihugu ayo majambo yose aguma agaruka aguma agena mu mabanga umuhisi perezida Nkurunziza yimboneza yamaho mu kuzirikana no mu gukunda igihugu rero ko tubona umengo aya mategeko abiri arafise ivyo ahurirako mbega ku bwanyu niyihe mpamvu yatumye perezida Ndayishimiye yifuza kunagura itegeko rishasha ryari ryasinywe no muhisi perezida Nkurunziza mbega ni hehe hari itandukaniro mu amategeko abiri woshobora kudufasha murakoze cyane murakoze cyane kuri kano kabazo ka mbere mumbajije akabazo hanini gahagaze ku itandukaniro riri hagati y'itegeko perezida Pierre Nkurunziza yashize ko umukono muri ntwarante mu 2020 itegeko ryagena uwo bita mu gifaransa guide suprême du patriotisme sinzi ko mu kirundi turonka ingene umuntu abishira neza mu rurimi rw'iwacu umuntu yoshobora kuvuga ko ari imboneza y'ikirenga ijejwe ibyo gukunda igihugu ariko bafise uko bagiye bavyita mugabo niyaza ko atamajambo ahuye neza nuko bivuze mu gifaransa niho byumvikana gose ico bamwise ico gihe rero president Nkurunziza yashize kuri iryo tegeko ryari riherutse gutorwa n'inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka ryagena uwo bita guide suprême du patriotisme akaba atari uwundi akaba yari Petero Nkurunziza wenyene ubwiwe iryo tegeko mu gihe ryaryo ryarateye impari zikomeye muribuka impari zabereye mu nama nshingamateka nyene aho uwo novuga yabaye ngira umuvugizi mu majambo meza cyane y'abatari bemera iryo tegeko yabaye umushingamateka Fabiano Bankijanino mbere vyahavuye binamukwegera muri kino gihe ari mu munyororo kubera amajambo yavuze ico gihe ariko ayo majambo yavuze yari amajambo twese twari twiyumvamwo abantu bose batemera ivyo Petero Nkurunziza yariko ariha ryari ijambo ryiza cyane aho yagize ati ntitwumva ingene umuntu nk'uyu mushobora kumwandika ko nk'ibi muriko muravuga ngo mu muhiteka nk'iri turavye uko imyaka 15 yarongoye igihugu yagenze yarabisiguye neza tumuntu mu kiringo ciwe twumvise twabonye abantu bacibwa amazosi umuntu wenyene mu kanwa kiwe yivugiye ko hariho igice c'abarundi kizohera nk'ifu y'imijira umuntu yakweze kwindire n'indiri z'abarundi bahinduka impunzi umuntu yatumye ku ntwaro y'ubutunzi bw'igihugu bwasubiye inyuma ku rugero rutagira uko rungana umuntu yatashobora gusohoka igihugu ku buryo n'igihe igihugu cyari mu magorwa atagiye kugitabariza mu makungu ngo anarondera abagenzi b'u Burundi bari gufasha igihugu gikira yaratondetse rero ivyo bintu byose ingene agateka kazina muntu kahungabanye ku rugero rudasanzwe wahagira ati umukuru w'igihugu atwaye gutyo ntakwiye kuba icitegererezo c'abandi bakunda igihugu canke bohava bazotwara igihugu mu nyuma ariko iryo tegeko ryaratowe hanyuma perezida Nkurunziza ararishyirako igikumu muri ntwarante mu 2020 akabazo kanyu kambaza itandukaniro y'iryo tegeko n'itegeko perezida Ndayishimiye nawe yashize ko umukono itariki 4 ruheshi z'uyu mwaka turimwo mu 2021 no kuvuga umwaka umwe n'amezi 3 inyuma y'itegeko perezida Nkurunziza yari yashize ko umukono narakurikiye mu nama nshingamateka ingene umushikiranganje w'ubutungane yagiye gusigura iri tegeko y'impinyanyo nshasha bari bakoze naho banavyise impinyanyuro ku bwanje mbona ko itegeko ry'ubu ari rishasha atari ryarindi rya mbere n'amategeko abiri atandukanye insiguro yatanze yavuze ati itegeko rya mbere ryavuga ko umunsi mukuru wo gukunda igihugu wo gukundisha igihugu Journée nationale du patriotisme ko uwo munsi mukuru wateza kuba urongowe n'iyo mboneza y'ikirenga bamwe bavuga ati mboneza yamaho abandi ati mboneza y'ikirenga ko ariyo yorongoye ivyo birori rero ko uwo muntu atakiriho
ivyo birori bizorongorwa n'umukuru w'igihugu. Iyo ni impinyanyuro ikomeye cyane mu kanya cangaruka ko kubwanje mu siguro yayo. Ikindi ca kabiri yavuga ati twibaza ko n'umunsi wavugwa ko wobera ko uwo munsi mukuru wo gukundisha igihugu ko woca uhinduka, mbere akava ko boca bawujanisha n'umunsi Perezida Nkurunziza yapfiriye ko itariki 8 z'ukwa gatandatu, ko ari wo wohinduka umunsi wo gukundisha igihugu. Bamwe bakumva ko umengo ni umunsi wo kwibuka uwo mukuru w'igihugu nyene yapfuye ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatandatu mu 2020. Ivyo nivyo vyavuzwe cyane, ariko hariho n'ibindi bikomeye vyahindutse. Usomye ayo mategeko abiri, hari nk'ibijanye n'ibikorwa vy'uwo bita guide supreme du patriotisme, ya mboneza y'ikirenga ijejwe byo gukundisha igihugu. Hariho ivyo ajejwe, vyaboneka hariho kurongora uwo musi mukuru wo gukundisha igihugu, Journée nationale du patriotisme. Hariho kandi ko ategerezwa guhanuzwa ku bibazo bihambaye bijanye n'ubumwe bw'abarundi, ibijanye no gukingira ubwigenge bw'igihugu n'ibindi. Urumva ko iyo mboneza yari ifise akazi, ariko mu itegeko rije ubu, iryo tegeko ntirivuga ivyo imboneza ijejwe. Aho niho mbona hari ibintu, ivyo bintu ngenda vuga bivuzemo byahindutse, niho mbona umuntu yoshimikirako. Ubwa mbere bwo iri tegeko rikijaho, ryari itegeko novuga ko ryasa n'iridahuye n'ibwirizwa shingiro, naho bitavuzwe cyane muri ico gihe kanatsinda. Ngira nta n'abari bagisigaye mu gihugu bashobora kubishimika ko gose. Urwego nabwo rujeje kubahiriza ibwirizwa shingiro turaruzi uko rumeze mu Burundi, ivyo barubwiye nivyo rukora nta kindi. Ikituma je mvuga ko iri tegeko uko ryari ryanditse ubwa mbere ritandukanye n'ibwirizwa shingiro ni gute. Ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi rirashiraho inzego zirongoye igihugu. Izo nzego bwa mbere bwo nka zose zari zavuye mu masezerano y'Arusha, ariko ibwirizwa ryo mu 2018 ryaratandukanye n'amasezerano y'Arusha mu bice bitari bike. Naho biruko riguma ribwirizwa shingiro mu gihe riko rirakoreshwa, rikaba rivuga inzego z'u Burundi zarizo. Muri izo nzego hari inzego no kwita shingwantwaro executive, hakabaho inzego zishiraho amategeko legislative, hakabaho inzego zijejwe ivy'ubutungane le pouvoir judiciaire, hakabaho n'izindi nzego usanga nk'inzego zihanura leta, zicunga ibintu bimwe bimwe byo mu gihugu uko bimeze, nk'urwego rwa ombudsman, umuhuza w'abarundi. Hariho n'izindi nama zijejwe guhanura les conseils nationaux zitandukanye. Ibwirizwa shingiro ntiryigeze ritegekanya urwego rwitwa guide supreme du patriotisme, bisigura ko iryo tegeko ryo nyene rizanye urwego rutandukanye n'ibwirizwa shingiro. Ikigira kabiri, urwo rwego ahandi hantu rukomereye nuko ari urwego ruza mu bihe bimwe bimwe rusumba urwego rw'umukuru w'igihugu. Ivyo umuntu yobisigura gute? Aho ubonera ko urwo rwego rwasumba urw'umukuru w'igihugu nuko ibihe imboneza, iyo mboneza y'ikirenga canke yamaho bavuga, igihe ibintu iza gukora, rimwe na rimwe iyo mboneza ibirongora, kandi ari ibintu ubundi urwego rukuru mu gihugu rurongora ibihe bikomeye by'igihugu yateza kuba umukuru w'igihugu. Bavuga ko muri iryo tegeko habaho umunsi mukuru wo gukundisha igihugu, rya Journée nationale du patriotisme, ko uwo munsi mukuru uba mu kwezi kw'indwi. Mu kwezi kw'indwi dusanzwe tuzi ko itariki imwe y'ukwezi kw'indwi duhimbaza ukwikukira ku Burundi. Ibirori vya mbere bihambaye vy'igihugu biba itariki imwe y'ukwezi kw'indwi. Ivyo birori bikaba birongowe n'umukuru w'igihugu wenyene, niwo mwanya avuga ijambo rikomeye cyane mu gihugu, no kuvuga itariki imwe y'ukwezi kw'indwi. Ariko muri uko kwezi nyene kw'indwi haca hategekanywa ibindi birori vyo gukunda igihugu navyo. Ivyo birori no kuvuga ko
kumbure ntawo kwibaza ko byari kuba itariki imwe y'uko indwi, ariko naho nyene ntacari kuyibuza, kumbure bakavuga bati bahejeje ibirori bijyanye no kwikukira, uwo munsi nyene harakurikira ibindi birori bijyanye no gukundisha igihugu biza inyuma. Bashimye naho ko bitoba ku munsi umwe, no kuvuga ayandi matariki yose yo mu kwindwi yategereza kuza inyuma y'umunsi mukuru uhambaye w'igihugu. Hanyuma umwe yitwa imboneza y'ikirenga akaba ari waca avuga ijambo riza inyuma y'ijambo ry'umukuru w'igihugu, kuko bavuga ko ivyo birori vyaba birongowe n'iyo mboneza. Umukuru w'igihugu wenyene nta jambo mu bisanzwe hafise uwo munsi, ijambo abarundi bose bari kumviriza ryaba ijambo ry'imboneza y'ikirenga. Aha hantu sinzi ko abantu bariko barumva ibintu bihanyegeje. Ni ukuvuga ko umukuru w'igihugu yavuze rya jambo ryiwe rihambaye cyane mu mwaka ryo ku munsi twibuka kwikukira, imboneza nayo, iyo mboneza y'ikirenga yaciza inyuma yiwe, akaba ariyo ivuga irindi jambo rihambaye cyane rijejwe gukundisha igihugu. Ntihavuzwe ivyo avugamwo, nta wuzi ivyo yashobora kuvuga ko n'ivyo atashobora kuvuga ko. Kumbure yashobora kuvuguruza umukuru w'igihugu mu vyo yavuze itariki imwe y'uko indwi, kumbure yashobora gutanga izindi ntumbero mu gihugu. Ntibavuga ivyo bintu imboneza izovuga ivyo ari vyo. Ico bikoze yovuze inyuma y'umukuru w'igihugu, kandi umukuru w'igihugu nta bubasha yari afise bwo kuvuga uwo munsi. Ico ni icambere. Ikindi gikira kabiri nuko bivuzwe ko imboneza ihanuzwa ku bibazo bihambaye cyane by'ubuzima bw'igihugu, na cyane cyane ibijyanye n'ibyo kunywanisha abarundi, ibibazo bijyanye no gukingira ukwigenga k'Uburundi n'ibindi bibazo bihambaye. Bisigura ko umukuru w'igihugu ntibivuzwe iryo tegeko hariho ahantu ridaheza ngo ritomore. Mbega umukuru w'igihugu afashe ingingo zihambaye cyane muri ibyo bisata atabanje kubaza iyo mboneza vyogenze gute? Ivyo ntitubizi. Mbega hoho kumubaza bigarukira he? Kumubaza nuko wenyene ari we yemera izo ngingo zigiye gufatwa, canke yotanze icyumviro gusa umukuru w'igihugu agahitamwo ivyo agomvye? Hano hantu hashobora kuvyara izindi njyane zikomeye hagati y'umukuru w'igihugu n'iyo mboneza y'ikirenga. Rero aho nahereye navuga nti ni itegeko rihonyora ibwirizwa shingiro, kubera ko ryakizeho urwego rusa n'urugiye kurengera urwego rw'umukuru w'igihugu, ubundi ari we yaboneka ahagarira igihugu mu myanya yose. Iki cyari ikintu gihambaye ku buryo abantu benshi baravye iryo tegeko babona ko Perezida Nkurunziza ariko ategura ingene azoguma arongoye igihugu, ariko atitwa umukuru w'igihugu, ari hejuru y'izindi nzego zose zari zihari. Bikaboneka ko iryo tegeko ryari rije nk'irije kuboha umukuru w'igihugu azoba hari, bikongera kandi narijya uravye n'inzego ingene zaciye zubakwa, hariho ibintu byinshi ubona bitumvikana, nk'ingene abategetsi bagiye baragenwa. Perezida Ndayishimiye yagiye avuga ati aha ni nkurikiza ivyo Nkurunziza yabwiye abo yambwiye ko ngira umushikiranganje wa mbere, niwe ngira umushikiranganje wa mbere. Twaramukoze ku ikiganiro c'ingene yazanye umukeba wiwe, ingene uzorongora umugambwe ugasanga niwe mubwiye ati naka niwe uzoshiraho arongora umugambwe, kandi uwo yasizeho benshi bakabizi ko uyo muntu ari umuntu wa Nkurunziza nyene. Akaba yamubwiye ati uzorongoye inama nshingamateka ni naka, uzorongoye inama nkenguzamateka ntituzi ko uyubahirijwe nk'uko vyoba vyari vyaravuzwe, ariko uwahagiye nawe n'umugenzi mpfapfe wa Nkurunziza ari nawe yarajejwe amatungo y'umuhisi Nkurunziza, bari basangiye byinshi mu bijyanye n'amatungo. Ukabona ko umukuru w'igihugu yoje akikujwe n'abandi bantu baboneka nk'abantu ba Nkurunziza wenyene. Aha rero bikaboneka umuntu akibaza ingene ubwo butegetsi bwogenze. Umuntu aravye ivyagiye biraba mu bihugu bimwe bimwe vya Afrika, aho abakuru b'ibihugu bari bamaze igihe kinini bamwe bamwe bemeye kuva ku butegetsi bakabuha abandi muri iyi myaka iheze. Umuntu akacaraye ivyakurikiye mu gihugu ca Angola, Perezida Eduardo dos Santos igihe avuye ku butegetsi akabusigira umukuru w'igihugu ahari muri kino gihe. Ukaraba mu gihugu ca Mauritania aho Mohamed Abdelaziz vuba aviriye ku butegetsi, uwo yahasize uko imigenderanire yabo iriko iragenda. Ukaraba muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
aho Joseph Kabila yemeye kuvaho ukaraba wamusubiriye imigendanire yabo ingene yahavuye igenda, vyaboneka ko umukuru w'igihugu twari dufise ico gihe Perezida Nkurunziza yasa n'uwikingiye kugira ngo uwumusubiriye kumbure ntazamugire nk'uko abo bandi bagiye baragira abo basubiriye kandi bakijaho wamengo n'abana babo, wamengo ntibasoma mbike, wamengo bagiranye amasezerano akomeye ko uhavuye azogumana ijambo, azoguma ari ikintu gihambaye. Twibutse ko Perezida Nkurunziza ku mugambo uri ku butegetsi ho yarakiri naho nyene yitwa imboneza yamaho muri uwo mugambwe, akongera akaba n'umukuru w'igwego rw'inararibonye. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ubwo yo kwihanganiye kuba umukuru w'igihugu umenga n'umwana, umwuzukuru nk'uko we yita ubutonde yari sekuru, ubwo vyokoroshe kumenga ivyo ntibikunda koroha mu bihugu ko umukuru w'igihugu bamugenderako gutyo hakaba ariho umurusha ijambo mu gihugu arongoye. Itegeko Evariste Ndayishimiye yasizeko umukono ubu riratandukanye rero n'iryo tegeko rya mbere, naho uwo mengo rihinduye utuntu dutoyi. Nibiki bihindutse ataho bihuriye n'ivya mbere? Ica mbere, imboneza n'umuntu muzima, n'umuntu afise amabanga, aho ni mu itegeko ryasinywe na Perezida Nkurunziza. Imboneza, iyo mboneza y'ikirenga ni imboneza n'umuntu muzima ahawe amabanga azokora mu gihugu. Mu itegeko ryo kwa Evariste Ndayishimiye, imboneza n'umuntu yapfuye kandi atamabanga namwe bamuhaye. Ayo mategeko aratandukanye gose, ntaco ayo mategeko abiri agipfana, nta nico agihuriyeko n'ugushaka ko wakoze itegeko rya mbere. Ica kabiri, ububasha bw'imboneza yamaho, iyo mboneza y'ikirenga bwari mu itegeko ryo kwa Perezida Nkurunziza. Ubwo bubasha bwahawe umukuru w'igihugu mu itegeko ryo kwa Evariste Ndayishimiye. Mu yandi majambo, Evariste Ndayishimiye akoresheje iri tegeko yakoze ubu yisubije ububasha yari yaratswe n'itegeko ryo kwa Nkurunziza. Abantu sinzi ko ariko barabibona, Evariste Ndayishimiye muri iryo tegeko yaduze, yihaye ubundi bubasha, kandi yihaye ububasha mu itegeko rya mbere butari burekuriwe umukuru w'igihugu. Kumbure iyo anapfumwa aguma muri iyo ntumbero y'itegeko rya mbere, bapfumwa biyumvira ingene hobaho uwundi muntu yitwa imboneza aheza akazezwa ayo mabanga y'imboneza kubera ko ari ibikorwa bitari ivy'umukuru w'igihugu. Ariko Ndayishimiye yashimye kwiha ayo mabanga wenyene yarajejwe iyo mboneza. Guhindura itariki ivyo bintu bizoberako naho nyene harimwo ikintu gihambaye. Uravye ko itegeko rya mbere ryari rimeze, ryari itegeko imboneza ivuga ijambo inyuma y'ijambo rihambaye ry'umukuru w'igihugu, ikaboneka ko isumba umukuru w'igihugu. Ariko ubu iryo jambo rigiye gushigwa imbere y'ukwezi kw'indwi, imbere y'umunsi mukuru wo kwikukira, bica uwoba wese muri ico kibanza ubu yosanga ijambo ryasubiye kuba ritoyi uravye iry'umukuru w'igihugu. Nivyo novuga aya mategeko abiri atandukaniye ko umuntu atabiravye neza womengo ni itegeko rimwe, ariko na amategeko abiri arimwo ingwano ijanye no kwigarurira ubutegetsi, bitaboneka umuntu atoshoka abona mu mwanya wa mbere. Ikindi ca ndangiriza ko kintu nkunze kuvuga, gushika uyu munsi abarundi ntibabwiwe icishe Perezida Nkurunziza. Gushika uyu munsi inama shikiranganje leta y'u Burundi igihe itangaza urupfu rwa Perezida Nkurunziza yavuze gusa ko umutima w'umukuru w'igihugu wahagaze. Ingwara zose, impfu zose, yaba uwurashwe, yaba uwugwaye, yaba uwugize isanganya, umuntu wese mu gupfa umutima urahagarara. Batubwiye gushika ubu ko umutima w'umukuru w'igihugu wahagaze, ariko ntibigeze batubwira ikintu cateye uguhagarara k'umutima w'umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu yapfuye amaze imisi ibiri mu bitaro, yinjiye mu bitaro itariki 6 z'ukwa gatandatu, aca afite itariki 8. Bisigura ko acinjira mu bitaro hariho ikibazo. Ico kibazo yari afise cari ikihe? Ivyo bintu ntivyabwiwe abarundi gushika ubu. Abarundi bari ngaho batazi ivyabaye ivyo ari vyo ku mukuru w'igihugu wabo. Ikindi mbere no kongerako nuko n'ikiziga c'umukuru w'igihugu kitigeze cerekwa abarundi. Ubundi mu bihugu uko tumenyereye bigenda ku isi mu bihugu bitandukanye, umukuru w'igihugu apfuye urupfu rusanzwe baramwerekana,
abanyagihugu bakagenda bakamwunamira. Na Perezida Nkurunziza iyo bishitse akaja guherekeza abandi bapfuye, twarabonye aherekeza vuba cyane yari yaherekeje Terence Sinunguruza yahoze ari cegera ca mbere c'umukuru w'igihugu. Naho bataba beretse abantu bose ikiziga, isandugu barayugurura tukabona abategetsi bagiye kuraba ikiziga bakunama bakarengana, nawe nyene yarabikoze. Ariko igitangaje, ikiziga ca Petero Nkurunziza nta n'ifoto yigeze yerekanwa, basi bareke kucereka abarundi. Ntitwigeze tubona n'abategetsi bo nyene babugurura isandugu ngo baje kumwunamira babone ko ikiziga bakibonye. Sinzi ko abantu bavyibuka, amafoto yose yerekana Petero Nkurunziza bamusohokana muri biriya bitaro, bamaze gushira mu isandugu bariko baramunyonga kuri kajya kantu batwara ko isandugu, mugabo nta na hamwe bigeze berekana abategetsi baja kunamira ikiziga ciwe. Aha rero hariho ibibazo bikwiye kwishurwa, abarundi bakabwirwa icyahitanye Perezida Nkurunziza. Narijya hariho urukurukuru rwinshi rw'ibivugwa vyoba vyaratuma Perezida Nkurunziza ashobora guhabwa nk'ishano, ashobora kwicwa, kandi mu bihuha vyabayeho harabayeho n'abambitswe umwanya wa mbere ibara ko boba bamuhaye ishano. Umukuru w'igihugu yishwe n'iki? Ivyashobora kumutwara biriho vyinshi, uretse ko imyaka 5 ya nyuma yatwaye yari yakweze ishavu ryinshi ku bantu benshi bari gushobora kwipfuza ko apfa. Hariho kandi iryo nyinyurana ry'ubutegetsi, aho bamwe bacagira bati yatubeshe ngo agira aveho, ariko ntavuyeho kuko yihaye ububasha burenga bw'umukuru w'igihugu atanibwitwa shingiro rivyemera. Twibutse kandi ko mu ijambo igihe asengera amatora yari yavuze irindi jambo uwo minga yaragobetsemo riteye ubwoba. Yavuze ati uwuziba amatora azibonerako uwuziba amatora. Umuntu aravye amatora aheruka yokwibaza uwo yavuga ashobora kuya amatora yari inde. Burya yavuga Gwasa ko yokuya amatora? Gwasa nta matora yokwiya, nta bubasha yari afise bwo kuya amatora. Abashobora kuya amatora bari afise ubutegetsi. Yoba yari yikeka ko abo bari kumwe baziba amatora. Turibuka bavuga inyuma y'amatora inama zabaye z'aba generale mu ntara ya Gitega, baba bavugana ingene bahinyanyura ivyavuye mu matora. Ubwo yoba yaravyemera? Ubwo ntibamuhotoye ku buryo ariwe avyemera ku nguvu? Ngaha hose hariho ibibazo kumbure vyoshobora gusigura ibintu vyinshi bitumvikana biri kuri urwo rupfu. Aha rero niho norangiriza kwishura kino kibazo ca mbere, nagifatiye umwanya munini, mumbabarire ndaza kugerageza ku bindi bibazo nze ndishura, nze ndatanga inyishu zigufi. Umuhisi Perezida Pierre Nkurunziza yatwaye imyaka 15 atowe n'abanyagihugu. Ku bwanyu ico gihe mwarabaharanira agateka kazina muntu, mwarashikiriza vyinshi, mwarahabwa ijambo cane, yaba mu Burundi yaba mu makungu. Ku bwanyu murashobora kutwereka ivyiza bitatu muba mwarabonye kuri Perezida Pierre Nkurunziza? Mbega ivyo vyiza nyimba bihari birabereye ko Perezida Pierre Nkurunziza ahabwa agateka ko kuba imboneza mu gukunda igihugu no mu kuzirikana igihugu, gusumvya kumbura abandi ba Perezida boba bararenganye bigeze gutwara igihugu c'u Burundi? Ikindi kibazo, hari gihushane tubona mu matariki, aho itariki y'itegeko rya mbere ry'umuhisi Perezida Pierre Nkurunziza ryavuga ko uwo musi mukuru uzohora uhimbazwa mu kwezi kw'indwi, ariko itariki rishasha rikaba rivuga ko bazohora bahimbaza no musi mukuru itariki 8 z'ukwezi kwa gatandatu, ariko cyane cyane bakavuga ko bazoba bafatiye ku rupfu rwiwe. Mwe ibi bintu muravyakira gute? Murakoze cyane nyakubahwa mutumire. Mwaramutse canke mwiriwe bavandimwe dusangiye ijambo kuri uno mugoroba. Reka ndabaramutse ndabifuriza amahoro y'Imana muri rusangi, umwe wese mu cubahiro ciwe aho muherereye ku mpande zine z'isi. Reka nongere ndamutse umutumire Nininahazwe Pacifique, ndabifuriza ikiyago ciza, ijambo ryiza, tuyage duhuza, mudusigurire ivyo tutumva n'ivyo tutazi. Ikibazo nanifise nashaka musigurire ijambo intwari. Intwari ni ijambo risigura iki? Kuko murabona ikirundi burya nasanze kigoye cyane, haratuko benshi nasanze umenga turacitiranye. Kwitwa intwari burya ni gisigura iki? Intwari ni iki? Intwari ivyo bari bimwe nubona nabonye vyakozwe muri 2015, uwari kwitwa intwari yari kubihagarika, akaba ari we yasasira indava ikibi cyariko kirakoreka mu bene gihugu. Utubazo twaje dukurikirana mu nyuma
twose mbona dusa n'uduhuriye ku kintu kimwe. Bose basa n'abagira bati n'igiki cyafatiwe ko kugira ngo Perezida Nkurunziza yitwe guide supreme du patriotisme, kimwe nabuze neza ngenda kivuga mu Kirundi nimba ari imboneza yamaho canke imboneza y'ikirenga mu bijanye no gukunda igihugu. Bose bagira bati turavye ivyaranze intwaro yiwe ntitubona ko uyo muntu yarakwiye kwitwa gutyo. Mbere umwe aranasaba ko twamufasha gutahura ijambo intwari, ati mbega n'igiki bita intwari mu Kirundi. Noba mbeshe novuga ngo ndi umuhinga w'amajambo y'ikirundi, hariho umuntu bakunze kuvuga amajambo iyo yazananye, hamwe mu batwumviriza aho hariho nk'uwuzi neza ijambo intwari iyo ryazananye ico ryaje risigura mu ntango, yo badufashije kuko iyo bariko barasigura umuzi w'ijambo iyo ryazananye nanje bihora binyohera, usanga iryo jambo uca uritahura gusumba. Uko je ndarifise uko numva, uko ndabyumva gusa, aho nabonye ryagiye rikoreshwa. Intwari yashobora gukoreshwa ku bantu bari mu rugamba, igihugu kibangamiwe, iyo Burundi bubangamiwe, ugasanga umuntu yarabangutse yarakoze ibintu bikomeye cyane mu rugamba, agatabara igihugu, agaha inguvu n'abandi, bose bakavuga bati ni ukuri uyu muntu yatubereye intwari muri no rugamba twari turimwo. Intwari kirashobora gukoreshwa no mu bundi buzima busanzwe, bivana n'urugero. Umuntu arashobora kuba intwari mu muryango wiwe, umuntu arashobora kuba intwari mu wundi mugwi wose yoba arimwo, bafatiye ku bikorwa bafata ko ari ibidasanzwe yakoze, atari ibikorwa vy'umuntu uwo ari we wese, kandi bikaba ibikorwa vy'ineza. Intwari zama kenshi zihagarariye gutabara, gukiza, kuzana umwumvikano, gufatanya abantu. Ubutwari kandi burafatanye no kurinda. Umuntu w'intwari kenshi aba ari umuntu arinda, umuntu w'umunyabwoba sindumva aho bamwita intwari kubera ubwoba yagize. Usanga harimo ico kintu cyo kurinda. Ubutwari burafatanye no kurinda, ubutwari bukaba bufatanye no gukora ibintu bikomeye cyane atari uwo ari we wese yari kubishobora. Ubutwari kandi burafatanye n'ubwizigirwa, umuntu abera umwizigirwa abandi. Uko niko numva intwari, ariko siniyita umuhinga w'amajambo y'ikirundi ku buryo nokwemeza ngo ndabizi. Rero bamwise intwari, bamwise mbere ntibanamwise intwari, buriya bo ntibamwita intwari, bo bamwita imboneza. Imboneza nayo ndayumva nk'umuntu atwaye urumuri, abantu bari mu mwijima, akabaha urumuri rubabonekeshereza, bakabona aho baca, bakabandanya batekanye atakibakomakoma, bari hamwe mu mahoro. Akazana umuco ahari umwijima, akazana umuvukano ahari umujyano, akazana ituze ahari habuze amahoro. Umuco uzana amahoro, umuco uzana ukumvikana, umuco uzana ubuvukanyi. Niko numva imboneza, uwo muntu azanye umuco ahari ubujuju hakaza ubwenge. Mbega none uwo murongozi yahora arongoye Uburundi yoba yakoze ivyo? Yoba yasize Uburundi bwarafatanye kurusha uko yabusanze, canke yasize abarundi baratatanye? Ni rya jambo rya mbona ryishurwa na wa mushinga amateka, agenda hafi nusu y'abarundi barasubiye kuja mu buhungiro, kandi yari yaje abarundi bumvikanye, abarundi bashizeho amasezerano abahuza, abarundi basubiye gusubira hamwe, abahunze bariko barataha, we wagenda inusu y'umuriyoni w'abarundi basubiye kuba impunzi. Nibwo butwari? Ntaco nzi. Ico bise kuzana umuco ukafatanya abantu, sinzi ko ari ico. Namaze kuvuga ko mpagarara cyane ku byaranze intwaro, sindi ko mvuga umuntu buriya nshimikira cyane ku ntwaro yiwe. Ku bwanje simbona neza ico bagombye kutubwira, ariko kandi subira ndabwire ko nabivuze ko ntatahura ico bamwise. Mu kumwita imboneza sindabitahura gushika ubu. Imboneza navuze nti itwaye urumuri, abantu ikaca inzira, abantu bagakurikira. Rero uwapfuye bamwise imboneza
y'ikirenga ntavyo nzi ico bisigura namaze kubivuga ibyo sinza kubitebako. Hari uwundi yabajije mbere musa n'ababihuriyeko muri na benshi aho mugira muti mbega hoho ko bamwise uko bamwise hanyuma hakaba hariho uwundi mugwi w'abarundi utavyemera, birashoboka kuzohinduka canke karabaye vyaraheze bizoguma biri gutyo? Jewe aho nkunda guhagarara ku bibazo bene ivyo, ku bibazo kenshi bijanye n'abantu bapfuye, ntabwo nkunda gushiramwo inguvu zikomeye zo kuja kugwana n'abapfuye. Nimba hariho abo biha amahoro, abamukunda bumva banezerewe, bakumva birabahaye amahoro kuko babuze umuntu wabo, bakumva bafise ico bamwise, nukuri je nta na kimwe bintwaye, nta na kimwe bintwara uko bomwita kose, kuko ni kuri bo, ni imboneza yabo, ntabwo ari imboneza yacu, si imboneza yanje. Mugabo abiyumvamwe ko ari imboneza yabo, bakabona ko vy'ukuri ariwe bamurikiye, ariwe bakurikiye, jewe ntaco bintwaye, kuri bo ni imboneza yabo. Hageze ko bamwibuka, abantu nibabareke bamwibuke, bamwibuke mwituze, bapfe mu kumwibuka, kudahonyora abandi barundi. Hanyuma ku rundi ruhande turi abandi barundi benshi tubabaye kubera ko dufise abo twabuze, twatswe n'intwaro y'uwo muntu. Natwe nyene nitwubahirizwe, umuntu wese yubahirizwe. Ujya mubabaro bagize mu kumubura niwo mubabaro twagize turiko turabura bene wacu. Ujya mubabaro bagize umuryango wiwe wagize ubuze serugo, niwo mubabaro nyene igihe bica aba FNL hari imuyinga bakabasogota ibiti bakabata mu ruvubu, igihe babica kuriya niwo mubabaro abana babo bumvise, niwo mubabaro abakenyezi babo bumvise, nuwo nyene. Uyu mubabaro indongozi abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD bamukunda, kuko si bose nabo nyene bamwiyumvamo, abamukunda vy'ukuri bumvise babuze uwo bari basangiye ivyumviro vya politike n'urugamba. Nibumve ko ari wo mubabaro twebwe natwe twumvise umunsi badutwara Ernest Manirumva, twari dusangiye urugamba rwo guharanira agateka k'umurundi. Uwo mubabaro niwo twumvise. Kujya bashaka kuja kwibuka imboneza yabo, natwe niba tureke hageze ko twibuka Ernest Manirumva, tugende tumwibuke mwituze atawudukomakoma, natwe batwubahirize hageze ko tumwibuka. Nibibe gutyo kuko umubabaro bumvise niwo natwe twumvise. Ujya mubabaro abavukanyi biwe bumvise, niwo mubabaro nyene abavukanyi bakomeza amahoro bumvise. Umunsi Jeanne Pomsene Komeza Amahoro, umwana w'imyaka 17, yarashwe n'umupolisi mbona nkubone, amurasa afukamye hasi amanitse amaboko, aramurasa ngo kurama ko nyene. Ujya mubabaro bumva abavukanyi biyo mboneza, niwo mubabaro abavukanyi bakomeza amahoro bumva. Rero nibareke kujya bo nyene bagenda kwibuka imboneza muvukanyi wabo, bareke abumva bababaye kubera komeza amahoro nabo baze bamwibuke, bongere bavuge bati uwatwiciye ninde kandi nahanwe, niba twubahiriza. Uriya mubabaro bumva niwo mubabaro inshuti za Janine Ntiranyibagira, uyu mukenyezi yahamagawe ku telefone umunsi Petero Nkurunziza apfa. Uyu mukenyezi yakora muri mutuelle de la fonction publique, hanyuma aragenda ntibigera basubira kumubona. Amakuru twe dufise avuga ko yoba yishwe n'abantu bo mwiperereza, boba bagiye kumuta ku mase, yoba yahambwe ubwo nyene nabiwe batamubonye, yoba yaraciwe igikonjo. Uwo mubabaro umuryango wa Janine Ntiranyibagira ufise usa n'ujya mu mubabaro umuryango wa Petero Nkurunziza ufise. Rero uko nyene twese twubaha ko bagenda kwibuka umukunzi wabo, imboneza yabo, niba twubahirize natwe
twibuke abacu bose twabuze, hanyuma tugende no kubaza tuti mbega umuntu wacu yishwe n'iki. Rero bagenzi, ntimuje mu rugamba rwo kugwana n'uwibuka wiwe, ntimuje mu rugamba rwo gufuta amazina abantu bise umuntu wabo babuze. Ubwo si urugamba rw'iteka, ubwo si urugamba rwacu. Bamwumva ko ari imboneza, ni imboneza yabo, bibaha amahoro, ni tububahirize mugene bamwibuka. Hanyuma natwe batwubahirize iyo turiko turabwira ko tubabaye, twibutse inzirakarengane zitagira uko zingana zishwe muri iyo myaka 15 y'ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza. Nibavyumve, batwubahirize, baduha akanya, batureke, natwe iyo turira, natwe iyo tuvuga, natwe iyo tubaza, batwubahirize, twibuka abacu twabuze batubabaje, tutabwiwe n'icyabatwaye icarico. Bamwe basogoswe, bamwe batawe mu binogo rusangi, bamwe igihugu cyose cyuzuye cyabaye nk'imva, igihugu cyose ahantu hose ari biziga biguma bihambwa. Bajya bose nibareke tubavuga amazina, nibareke tubibuke, nibaduhe akaryo, twese twibuke, umwe wese yibuke umuntu wiwe. Ukwibuka kwacu ntabwo bisigura kugwanya ukwibuka kw'abandi. Bamwe bose nibubahirizwe mu kwibuka kwabo, mu kwibuka abo babuze. Ntihagire uja muri urwo rugamba rwa gutyo, ntihagire uja muri ivyo. Nayo ubundi izina bamuhaye, navuze nti ubwa mbere bwo we wakigiha ntibisa n'abari muhaye ubu. Wakigiha byari izina ry'ubutegetsi ryamushira hejuru y'umukuru w'igihugu, ryamutuma abandanya ategeka umukuru w'igihugu ahari canke anamucunga. Uyu munsi yaragiye si hakiri. Izina bamuha kumbure ni izina ryo kwerekana wabaro bagize no kumwubaha, nuko ari ubutegetsi bw'intwaro yiwe. Ntavyo nzi ko iyo CNL bayireka igatwara inyuma y'amatora, ntavyo nzi ko CNL yari kugumizaho iryo tegeko rimwita imboneza yo hejuru y'ikirenga idasanzwe. Ntavyo nzi ko CNL bimwita gutyo, ntavyo nzi ko CNL nayo yari gushiraho uwo munsi wo kumwibuka gutyo, kuko urupfu rwa perezida ni perezida bari umuntu. Perezida apfuye ntibica bihinduka umunsi yapfiriye ko ngo tuzokwama tumwibuka. Ivyo ntibikenewe, kiretse iyo ugupfa kwiwe kwari gufatanya n'ibintu bibabaje bindi. Ariko urupfu rusanzwe ko batubwira ngo yishwe n'ingwara umutima warahagaze gusa, ivyo ntibyasigura ko umunsi w'urupfu rwiwe uhinduka umunsi igihugu cyose gihagarara. Mugabo twebwe twashimye, ndagwendagarutse, kuko baduhaye akaryo keza kuko uzohora twibuka abacu bahitanywe n'iyo ntwaro y'uwo muntu. Nuko ndakibona no mu myaka ya kera burya n'abandi barahawe amazina akomeye. Byarabayeho. Uyu munsi ndumviriza mu nama nshingamateka na nkenguzamateka, cyane nkenguzamateka, bariko baravuga cyane iri bara ryabaye mu 72. Ni ibara byabaye na kamaramaza, nico kintu ca mbere kiriho gitandukanye abarundi gushika uyu munsi. Ariko icyo abantu buno munsi bavuka uyu munsi bo batazi, nuko muri iyo myaka intambara y'ico gihe iheze mu 74, umukuru w'igihugu yari ari ico gihe yaciye aduga ipete, yari colonel acaba lieutenant general. Imyaka myinshi cyane, niwe muntu wa mbere yari yaragize iryo pete wenyene. Mbere yanitwa liberateur du peuple murundi, yitwa uwacunguye abarundi, niko yitwa muri iyo myaka yiwe ya nyuma y'ubutegetsi. Mbega kuba barabimwise uyu munsi abandi barabimwita, ntavyo nzi. Ariko kumbura bamuhaye iryo zina bo barumva ubutwari bwiwe, abamuhaye iryo zina bo barabona ko ari intware kandi akomeye, ari umuntu biyumvamwo mu gihe cyabo, ntawe uza kubahaririza. Rero nabo uyu munsi umuntu aragiye, abandi baravuga bati ku ntwaro yiwe twabonye amahano atagira izina, mugabo abandi bakavuga ati niyo mboneza twaronse, bakamushyira no mu mategeko bakabimwita. Ntaco twebwe bidutwara, nimba bibaha amahoro tuvyubahe gutyo, tubasabe gusa nabo batwubahe iyo turiko twibuka abacu. Ikintu ca mbere nabonye kibi kubicanyi, umwicanyi arakwicira uwawe akongera akipfuza ko umukomera amashyi ko yakwiciye iwawe,
akongera akipfuza ko umubwira ko yagize neza igihe akwicira uwawe, akipfuza ko wibagira izina ry'uwawe, akipfuza ko umushigikira ukaba hamwe nawe, uwawe nawe ukamugira ubusa, uwawe akitwa izina bamwisebo. Baripfuza gutyo. Abicanyi ba kera n'abicanyi b'ubu bose bagiye bifata gutyo. Ariko reka tubabwire tuti abantu bacu mwishe bafise agaciro, ntituzobibagira ngo nuko mwihaye amazina yandi canke mwebwe mwabise uko mwashatse. Abantu bacu bafise agaciro kose, natwe dufise uburenganzira bwo kubibuka nk'uko namwe mwibuka abanyu canke uwanyu. Niryo jambo mbona twese twohagararako. Ndakengurukiye gose n'aba babajije tuno tubazo. Hari uwa mbere abajije n'ishavu ryinshi kandi ndaryumva, agira ati reka n'ukuri turekere uyu munsi w'uturekere twibuke imboneza yacu, hanyuma abo bandi namwe muze mugire ubundi munsi muzobibukirako. Ati nimureke guhindura ibyanditse muri dekre, nimuyisome uko yanditse nyene, hanyuma muyivuge uko nyene biri. Yanongeye ko ahaca ahuriza mbere n'uwundi, ati mu Burundi habaye ubwicanyi bwinshi cyane, si ubwo bwonyene bwo ku ntwaro ya Perezida Nkurunziza, ati hariho n'ubundi bwicanyi bwinshi mbere umuntu akwiye kuvuga ko biza gusa n'uyu wo munsi yaciye avuga ibya jenoside, agira ati umuntu nkeka ariko avuga jenoside ya bamwe abandi akabiyobagiza. Reka rero mbanze nje kuri ino shavu ry'uno muntu ndamuhumurize, ngira nimba yakurikiye ikiganiro mu ntango no mu bindi bice nari namaze kwishura ko nashimitse gose ko atakibazo je mfise n'abibuka imboneza yabo, nta kibazo na gitoyi binteye. Hari n'abagira bati akaryo kabonetse no kuzofuta iryo zina ntihagire uzosura kumwita gutyo. Nukuri nabwiye ko jewe ntahagaze ngaho, ntangwano y'abapfuye ndimwo, iyo ntayo ndimwo. Uwapfuye navuze ko abafise abamukunda, abafise umuryango, abafise abo basangiye ibikorwa, bo bafise uko bamubona kandi bashobora no kumutorera izina bashatse bamwita. Ku bwanje abo ni ukububaha gutyo. Rero ntababazwe n'ico, je ndashigikiye ko mwibuka uwo mwabuze, ndashigikiye ko mwibuka uko mumwita kwanyu, navyo ndavyubaha ko ari uko mwebwe mumwita. Rero kuri ico nta ngorane n'imwe ndahafise. Kuvuga ati abandi ntibibukwe uwundi munsi mureke kubibuka uwo munsi, naco nagisiguye bihagije impamvu ariyo tariki yonyene dufise yo kumwibukirako. Navuze ko imyaka 15 Perezida Nkurunziza yatwaye igihugu, kuva mu 2015 gushika ku munsi anapfirako, intwaro yiwe yagumye ibamwo ubwicanyi bwinshi cyane. Nta yindi ntwaro nimwe dufise yabaye gutyo kuva mu ntango yayo gushika mu mpera yayo, atagihe c'agahengwe kibaho bukuguma rukwica. Hanyuma ugasanga iyo ntwaro ababuze bamwe batega ubwoba, nta matohoza abaho, nta butungane bukora, ni intwaro ifukira ababa ariko barica, igatera ubwoba ababa babuze ababo. Kubera ko rero iyo ntwaro itigera iduha akanya na gatoyi ko kwibuka abacu natwe, kubera ko iyo ntwaro ihari itigera yemera ko natwe twabuze, itigera yibuka ko natwe dufise iryo teka ryo kwibuka umuntu wacu kandi ko umuntu wacu aba afise iteka. Nico gituma uwo munsi Perezida Ndayishimiye yashizeho w'itariki 8 z'ukwa gatandatu ariwo twafashe wo kwibukira ko abacu natwe bishwe muri iyo myaka 15 yose bidahagaze, ku buryo n'iminota mike y'amasaha make Nkurunziza cikanye ivyuma vyakora akazi yo kunyuruza no kwica vyabandanije bikora. Turabaha izina ry'umukenyezi yanyurujwe uwo munsi nyene. Rero twebwe iyo tariki twayifashe kubera ico, nta na hamwe dufise vyahagarikiye ngo tuvuge ngo twibuka bitariki yi, ngo twibuka bitariki iriya. Nuko intwaro yose kuva ku ntango gushika ku mpera yaranzwe n'ubwo bwicanyi. Iyaba twogize tuti nkuko ngo warubivuze, noca nkubaza nti none nka Janine Ntiranyibagira yanyurujwe itariki 8 Ruheshi 2020, tuzohora tumwibukira kuyihe tariki?
ko iyo tariki nyene mwabuze imboneza ariyo tariki twabuze Janine, tuzomwibuka ku yihe tariki? Janine tumwibuka itariki 8 z'ukwa gatandatu, tukaca aja mu murongo umwe n'abo bandi bose bagiye baricwa ico kiringo cyose c'imyaka 15. Nuko ikibazo cifashe, ntabwo twaje kubatera ku itariki yanyu, ntabwo twaje kubasita, twebwe twaje kwibuka biwacu, kandi ntitubabujije kwibuka uwiwanyu. Bandanye mumwibuka, bandanye mumutera iteka, mukora ibirori vyiza, tukabasaba ko natwe mwotwubahiriza mukatwubaha iyo turiko turavuga ko twabuze abacu, nabo bagira itariki, nabo bibukwe, nabo babe abantu, kandi tuzobandanya tubikora. Ku kibazo kindi wagize uti si iyo myaka 15 gusa abantu bapfiriyemwo, ico turagihuza rwose 100%. Uburundi bwabuze abantu batagira uko bangana. Nahereye kuvuga tucikukiye muribuka n'imbere yaho murazi ko twabuze Rwagasore, kandi turamwibuka itariki 13 z'ukwicumi. Imyaka yakurikiye navuze ntabasendikaliste mu Kamenge, hari umusenyeri inyuma yishwe, n'abandi navuze umushikirangoma wa mbere Ngenda Ndumwe, navuze mu 1965 abandi bantu bahaguye, navuze abishwe 69, navuze 72 abandi batari indiri n'indiri, ari nawo mwaka udutandukanya gose abarundi. Nari nageze ku 88 muri Ntega Marangara, inyuma yaho n'abandi benshi. Umuntu yovuga ubwicanyi, igandagurwa ry'umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye nabo bakorana, abo bahora bibikwa itariki 21 z'ukwicumi. Umuntu yovuga indiri z'abarundi baciye bicwa inyuma y'urupfu rwa President Melchior Ndadaye. Umuntu yovuga abarundi ndiri bishwe mu ntambara zaciye zikurikira kuva mu 1994 gushika ngira byitwa ko intambara mu Burundi basinye amasezerano yo guheza intambara burundu mu 2008. Ni kiringo kirengere cyane cabayemo intambara. Hariho abanyeshuri bishwe muri kaminuza y'u Burundi, mpora mbona bibukwa itariki 11 y'ukwezi kwa gatandatu, hariya muri kaminuza harabaho ibirori byo kubibuka. Hari abandi bagiye bapfa mu bindi bihe bitandukanye. Rero benshi muri iyo migwi y'abagiye barapfa usanga hariho ababibuka, ugasanga abagira bati imiryango y'ababuze 65 hariho abo maze kumva baje hamwe bakabibuka. Imiryango y'ababuze 69 barafise ishirahamwe ryabo, murambona bagihora bakabibuka, naho bidakunze kuvugwa cyane. Mu 72 ho murabona umurindi biriko birafata no mu gihugu bagira bati vyitwa izina bimenyekane. Ikibabaje gusa ku 72 nuko bitera vyitwa ivy'uruhande rumwe, bashaka kwemeza abarundi ko hapfuye abahutu gusa, kandi 72 abatutsi barapfuye, barishwe mu buryo bubabaje cyane, kandi bikorwa n'abari babiteguye. Baje bavuga bati mu bice n'inda mumene, bari bariho baje bavuga gutyo. Intumbero yari yo guhonya zina mututsi ako kanya. Hanyuma haraho ubutegetsi bw'ico gihe nabwo bwakoze amarorerwa, indiri z'abahutu baricwa bimwe by'agashinyaguro, abatari bakatawuzi niyo bahambwa hariho. Abo nabo yaba ababishwe n'ubutegetsi bw'i 72, yaba ababishwe mu mwanya wa mbere, bose bakwiye kwibukwa, kandi imiryango yose yabuze ikwiye guhabwa akanya ko kwibuka ababo, kandi bikaba mu iteka umurundi wese yabuze akubahirizwa. Ababuze mu 88 ndatanguye kubona navyo nyene bivugwa cyane. Ijya myaka ya Ntega Marangara biratanguye kuvugwa muri kino gihe, biratanguye kuza biraza bikagaruka cyane. Nabo barafise uburenganzira bwo kwibuka babo. Nabo nyene nibutse ku mwanya wa mbere hapfa abatutsi bo muri ayo makomine, mu mwanya ugira kabiri hagapfa abanyagihugu b'abahutu cyane cyane, igihe igisirikare kije kuvuga ko kije guhagarika intambara y'ikubera aho hantu. Izo mpande zibiri zose zikwiye kubahirizwa hageze kwibuka ababo, ntihagire n'umwe yigera buzwa kwibuka uwiwe. Ivyo mu 1993 turibuka umukuru w'igihugu nabo bari kumwe, ariko ku rundi ruhande biratanguye ko banka ko nk'abatutsi nabo batemwe mu 1993 ko imiryango yabo itibuka ababo. Ivyo ni ibintu bibi cyane, nabo no kubareka bakabibuka. Twarabonye ejo bundi abavyeyi b'abanyeshuri batuririwe kwibubu mu mwaka uheze babuzwa kuja ku ntatemwa y'abana babo, bakabuza kwibuka
ko baburiwe ababuze abana aho hantu kandi bahatuririwe bategerezwa nabo nyene kubandanya barekurirwa kwibuka ababo. Ubwicanyi bwo muri kaminuza buraba bakibuka abavyeyi, inshuti baraza kwibuka abanyeshuri b'abahutu biciwe muri kaminuza y'u Burundi. Abo bose ateza kubahirizwa. Ibugendana aho abadeplase batari bake b'abatutsi baturiwe mu ikambi y'abateshije izabo yo ngaho Ibugendana. Abo nabo nyene, abo bishwe gutyo bategerezwa nabo nyene kwibukwa. Imiryango yabo igahabwa uruhusha rwo kwibuka. Abapfiriye kwitaba bishwe, bavuga ko bishwe n'igisirikare ico gihe, imiryango y'ababuze kwitaba iteza kwibuka. Imiryango y'ababuze mu bindi bice bitandukanye, abadeplase b'icampazi, abadeplase bahandi hantu batewe bakicirwa, abo bose ababuze bose nibahabwa uburenganzira bungana. Bose abarundi bose ako kahise kabi twaciyemwo tukwiye kukibuka kandi tukakiyamiriza kose. Natwe twabuze kuva mu 2015 twatswe igihugu batwirukana hanze tubimunzi, abacu barabica, ivyacu biranyagwa n'ivyitwa ubutungane butari ubutungane. Ivyo natwebwe dufise uburenganzira bwuzuye bwo kwibuka abacu. Dutegerezwa kwibuka komeza amahoro, dutegerezwa kwibuka Ephrem Caporal Chef Ephrem Hatungimana n'abandi bose baciye bakurikira muri ico kiringo gushika uyu munsi bakiriko baricwa. Abo bose bategerezwa kwibukwa. Bose nta numwe yiciwe akwiye kubuzwa kwibuka uwiwe, nta numwe. Aba FNL barafise uruhusha nabo gukwibuka bagenzi babo bishwe incuro nyinshi cyane, haba bishwe imuyinga, haba bishwe muri Safisha, indiri n'indiri z'abanywanyi ba FNL ya Gwasa bishwe muri Safisha, baba ababuriye mu Gatumba mu kw'icenda mu 2011, baba abandi mu bindi bihe. Bose ababuze bose nibahabwa iteka ryo kwibuka ababo. Kuba rero mu bafise ubutegetsi mwabuze umukuru w'igihugu mukunda cyane mukamwita imboneza, ni mwumve uwo mubabaro mufise, mwumve ko ari wo mubabaro w'abandi barundi bose, maze tugaruke kuri ya masezerano yarusha aho tuvugana tuti reka turabe ukuri ku vyabaye vyose bibi mu Burundi bwacu, tubivuge vyose, ahakenewe ubutungane bukore, ababikoze bahanwe, hanyuma duce umurongo twubaka ikindi gihugu, Uburundi busangiwe na bose atari Uburundi bwa bamwe gusa. Aho niho mpagaze. Uwambagije kuri iki ca genocide, uyu nibaza ko yasomye nabi, ni ikibazo kumburengera c'icongereza, kuko ahari ko aravuga ntabwo vyaciye muri Telegram cyangwa ahandi, vyaciye cyane cyane kuri Facebook nico ariko aravuga, aho twanditse mu ndwi heze tuvuga kuri itariki ya 8 Ruheshi ko abarundi bakwiye kwibuka, ko ari akaryo keza duhawe ku kwibuka abahitanywe n'intwaro ya Perezida Nkurunziza. Niko twavyanditse. Hanyuma mu mashusho twasizeho hariho icapa kimwe twasizeho, nico kiri kuyongo genocide ni Burundi, stop this movie. Ni capa cyakoreshejwe mu 2017, cyakoreshejwe n'ishirahamwe mpuzamakungu ry'amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu bita FIDH, Federation Internationale des Ligues des Droits de l'Homme. Babikoresheje muri raporo basohoye mu 2017. Iyo raporo yagabisha yerekana ko mu Burundi hagira habeho genocide. Hanyuma bakora icapa kimeze nk'uko yoba ari filime banditse, bandika bati iyi niyo filime idakwiye kuzoba, ngiyi filime idakwiye gusohoka, twese tukwiye gukora kugira ngo iyi filime ntibeho. Bariko berekana ingene bigeze kugabisha nk'uko nyene mu Rwanda mu za 1993 isi ntiyabumviriza, hacarabaho genocide y'abatutsi mu Rwanda mu 1994. Rero no mu Burundi bagira bati umurindi ibintu biriko birafata, berekanye abasirikare ba XFAB ingene bariko baricwa, barerekana abandi bantu batari baki umurindi byariko birafata ivy'ukubica. Ati no mu Burundi hatabaye kugaba ibintu bikabandanya ku murindi biriko harabaho iyindi genocide. Uyu muntu rero ntababazwe ko nakoresheje ico capa, kuko ico capa cyari kigabisha cerekana ko intwaro ya Nkurunziza yashobora kudushikana kuri genocide baravye umurindi ibintu vyari biriko. Ico capa nagisizeho kugira cibutse nyene amabi yakorewe muri ubwo butegetsi bwa Perezida Nkurunziza, n'ubwoba vyari vyageze ko aho hari ubwoba ko hagira habeho iyindi genocide. Uyu muntu rero ntanyumve nabi, ni icapa kitari iki wanje ca FIDH,
agiye no kuraba neza aho nagisize ko munsi biranditse ko ati iki ni cyapa cishira hamwe FDH. Hanyuma ku cyuko mvuze genocide ya bamwe canke abandi byotuma ntakaza ishusho, vyotuma abantu bambona nabi ngo mvugufise aho mbengamiye mvuga ubwoko bumwe ko bari kwihenda. Genocide ibaye noyivuga icese uko nyene ari genocide ikorewe abatwa, novuga ko habayeho genocide ku batwa. Ari genocide ikorewe abahutu, novuga nti genocide yakorewe abahutu. Ari genocide ikorewe abatutsi, novuga nti genocide yakorewe abatutsi. Nta soni vyontera, nta nubwo bavyontera, kandi sinotinya ngo mbega nakaza kumbona gute. Nta musi numwe iyo hageze ko mvuga ijambo mbanza kugira ubwoba ngo mbega nakazo hava ambona gute. Nta manota ndiko ndaca, sindiko nditoza, ikintu ndakivuga uko ndakibona mu kuri kwaco. Iyo hageze gutabariza abariko baricwa, sindaba amoko yabo, amazuru yabo cyangwa iyo bava. Igihe cyose hari umwana w'u Burundi bariko barahonyora, ndavuga. Igihe cyose imbonera kuri ziriko ziricwa, ndabivuga. Abasendefte bariko baricwa, mpora ndavyiyamiriza. Bishe aba CNL, ndavyiyamiriza mbere nkacambazwa ngo mbega usigaye umuvugizi w'aba CNL. Hishwe umututsi, ndabivuga nta soni mfite zo kuvuga ko umututsi ariko aricwa, kandi ko mu byo ndiko ndabona bamuhoye bafatiye ku bwoko bwiwe. Sinzogira isoni zo kubivuga bikozwe. Ico rero ntihagire wo kwibaza ngo yohava ntera ubwoba ngo ndatinya kuzovuga ikintu ko kimeze. Uko nzokibona nzokivuga, ntawe nsavye amanota, ntawe nsavye kuntora, ikintu nzokivuga ko kiri. Bishe umusenel akazira ko ari umusenel, nzobivuga ko bamwishe kubera ko ari umusenel. Ntabwo ndabifise ko banyita umusenel canke batanyita umusenel, ico iwanje si kibazo. Ntihagire uzokwibaza rero ngo ivyo ndabitinya. Uwumva ashaka kumbona ukundi aza mbona uko ashaka, hazoba umunsi azotahura ko yanyihenze ko hageze ko nawe ntabaza, kandi ndabishobora, nzomutabariza ntaravye icari. Ico rero kikaba ngira kirangiriye ngaho. Rero mbona ikiganiro nacyo nyine dusa n'abagiye kukirangiza. Abari muri groupe nabishuye nka bose ku bibazo bagiye barambaza. Kumbure ngira ncishemwo ibindi bibazo nka 2 canke 3 by'abadasanzwe bari muri no groupe. Nkipfuza uwafite icyumviro abona ati hageze kwibuka bano bantu twohora tubigora gutya. Hagumye haza ivyumviro bijanye nibi vyuko uwiswe imboneza atarakwiye kuvyitwa canke ibindi, ariko uwafite icyumviro cy'ingene tukwiye kuza turibuka abacu twabuze muri ico kiringo, ico cyumviro naco cyo bari ciza coza kudufasha. Ndabashimiye muri groupe mwantumiyemwo ku bibazo mwambajije. Ndashimye ingene twaganiriye neza. Ubu naho mukanya ndarangiza ikiganiro baje kwishura ibibazo 2 canke 3 by'abandi. Mu kurangiza ndagomba nishure tundi tubazo tw'abatari basanzwe bari muri groupe yari yantumiye. Muri utwo nishura cyane cyane 2 byumviro byagiye biravugwa birasa n'ivyavuzwe muri groupe, ariko hariho 2 byagarutse bigiye birahurirwa ko n'abantu benshi. Ikibazo ca mbere nabagira bati mbega ibi bintu vyakozwe, aya mabi yakozwe ku ntwaro ya President Nkurunziza, buriya zohanwa koko bizohera gutyo cyangwa umunsi umwe bizohanwa? Mbega umuntu yokora iki? Hari n'ababajije ikijanye na CPI aho coba kigeze uyu munsi. Ico numva no kwishura bano bantu bose, ikintu gihambaye muri bene ibi bintu byagenda barakorerwa ivyaha nukudacika intege. Murabona uyu munsi mu gihugu hariko haravugwa ivyaha haciye hafi imyaka 50 bikozwe, imyaka 49 bikozwe. Murabona ingene biriko biravugwa mu nama nkenguzamateka, biriko biravugwa mu gihugu. Rero ikintu gihambaye nuko ababuze bose bafatana mu nda kandi ntibahebe, ntibacike intege. Kuba ndiko ndabivuga ko jewe, kuba nawe uri kurabibaza, ni ikintu gihambaye. Nuko amashirahamwe hano hagati y'akazi na muntu atawucika intege akabandanya. Nuko honabaho n'amashirahamwe y'ababuze nayo nyene agashiramwe umwete akabandanya. Impera n'imperuka ivyaha bene ibi vyakozwe mu Burundi bizohanwa. Igihe bizohanirwa sindahazi. CPI turayirindiriye gushika ubu,
iravuga ko ikiriko irabandanya amatohoza ku vyabaye mu Burundi. Turayirindiriye tuze turabe ivyo izokora. CPI naho yonahana buriya ntiyohana icaha kimwe kimwe cose muri ivyo vyakozwe. CPI ihana mu bisanzwe ibyaha bitatu bikuru. Ihana icaha c'ihonyabwoko, ikaraba ko hari abantu bateguye ko kwihona ihonyabwoko. Irahana icaha c'intambara, ibyaha bijya bikorwa mu ntambara ariko kiza nk'icaha, bakaca bahana bajya bo hejuru baba bari barongoye abakoze ivyo vyaha. CPI irahana ivyaha vy'agahomerabunwa ariko kiza gifatanye nk'icaha, igaheza igahana abo bategetsi batumye ivyo bintu biba mu gihugu. Ntabwo CPI izomanuka ngo igende guhanira umuntu umwe ngo mbega bimwe nariko ndavuga nti abanyuruje Janine Ntiranyibagira ni bande, ikigenda ifate umuntu umwe mu banyuruje Janine Ntiranyibagira ngo ikimuhana. Si gutyo bya CPI suko bimeze. CPI ihana ku rwego rwo hejuru, abategetsi bo hejuru, kandi ibyaha bitatu bizwi bikomakomeye cyane. Rero naho CPI yonakora hari ubutungane tuzoguma dusaba, naho CPI yoba yakoze kuja gusaba ko umuntu umwe wese mu bakoze ivyo vyaha ashikirwa, ubwo ruzoguma ari urugamba. Ico rero impera n'imperuka kizoshika, hari igihe bizoba. Ntidukangwe n'ababoneka kumenga barakomeye no musi, intwaro zose zifise igihe cazo. Umwanya Adolf Hitler yarakomeye cyane mu Budagi, nta wari kwibaza ko afise intwaro izohera. We yavuga ko afise intwaro izomara imyaka igihumbi, yavuga millénaire, ariko igihe ciwe caraheze. Abatari Hitler n'abandi barakomeye mu isi hirya no hino, ibihe vyabo vyaraheze. Nabo dufise nibabandanya iyo nzira, ibihe vyabo bizohera. Hazoba igihe c'uko ivyo bintu bihanwa, hakagaruka intahe, hakabaho ijambo mu gihugu, hakabaho ukubahana mu gihugu. Ico giteza kuba kuko nta kazoza k'igihugu kubaho kubakiye ku kudahana, ku kubandanya bica, ku kubandanya bakora mabi atagira izina. Ntivyoshoboka. Rero iri jambo cyane cyane n'iryo gutera intege kwibuka. Rero akamaro ko kwibuka nakahe? Kwibuka abacu batwawe, bishwe, bakorewe aya mabi birimwo mu gusaba ubutungane. Ni inzira yo kuvuga ko tutibagiye abacu, ni inzira yo kuvuga ko tukirindiriye ubutungane. Buriya kwibuka kirimwo muri ivyo vyo gusaba ubutungane. Icya kabiri, kwibuka hariho kwibutsa aba bafise ubutegetsi muri uwo mwanya, kubabwira ko ikibi cyama ari kibi, ko nabo bo kwikosora ntibabandanye iyo nzira. Iki rero kiza cishura abandi bagiye barambaza bati mbega none ko tubona bibandanya, mbega hoho nitwibuka gushika ku itariki 8 gusa ruheshi, ivyakurikiye navyo ko n'uwibandanya vyiyongerako. Ni ukuvuga mu kwibuka abapfuye mu ntwaro ya Petero Nkurunziza, ni yindi nzira dufashe yo kubwira ubutwaro uyu munsi nawe duti ntubandanye muri iyo nzira mbi, ntubandanye iyo nzira y'ubwicanyi, ntubandanye iyo nzira yo guhohotera abarundi, kuko ni wagenda izina ryawe rizosigara ryambaye ivyo. Uzova herega, uzopfa nawe werega, nawe uri kwa dutwara uyu munsi, nawe uzopfa, nawe uzogenda. Mbega wipfuza ko izina ryawe rizosigara nawe ryambaye ibi nkuko tubona irindi rivyambaye? Nukumubwira tuti haracyashoboka kuzana iyindi nzira nshasha ku Burundi, biracyashoboka ko atumbereza ukundi akabihindura. Ariko niyabandanye iyo nzira, nawe amaherezo azoba benaya, aho izina ryiwe rizosigara ryambaye ibintu bene ibi, n'abiwe basigaye babona wabo yagiye, hagasigara bene ibi arivyo bivugwa. Rero kwibuka harimwo ico. Kwibuka kandi harimo guha inguvu ababuze. Umuntu iyo yabuze wenyene avyumva nk'amagorwa yiwe wenyene, arumva wiwe umengo nta gaciro agira, arumva umengo akihebura. Turi hamwe tubibukira hamwe, ararema akumva ko atari wenyene, turi kigwi kinini twese dufatanye. Navyo birahambaye kuduha izo nguvu. Kwibuka kandi no kubwira urwaruka ruriko rurakura, no kubwira kazoza kacu ko hari ibintu tukwiye gusohokamwo, ko Uburundi butakwiye kwama bwambaye ibintu bibabaje nk'ibi. Hari uwundi yagarutse cyane
ku kibazo nawe yagarutse kuri kino kibazo nyene c'imboneza yamaho gituma hari uwavyiswe, yabivuzemwo mu majambo akomeye cyane, sinifuza kubigaruka ko amajambo yavuze nayo yari amajambo akomeye gose. Hari uwundi numva nogaruka ko nugize ati kwibuka turabe ntitwibuke mu nzira ituma n'abasigaye nabo baca bicwa ngo bariko baribuka ababo. Ico naco kirahambaye cyane. Dutegereza byose kubikora mu nzira twibaza ko itabandanya kongereza kwica abandi, ariko kandi si ubwoba bwinshi cyane buzodukiza, kuko abantu baguma bicwa naho baba batagiye muri ivyo vyo kwibuka. Gufatana niko nyabuna kuzodukiza kurusha kuba abanyabwoba. Twokongereza gufatana mu nda, niko ivyo dukora tukabikora mu nzira igabanya abaca bicwa, ariko kandi ntitwuzure ubwoba. Kimwe mu byo nibagije tushobora gukora mu bijyanye no kwibuka ku munsi w'ejo, abo bizoba bikundiye, nuko abo bishoboka bashobora gukora nk'utuodiyo dutoyi tw'umunota, umuntu akavuga uwiwe yibuka, tije ndibuka naka, ndibuka uwanje, ndibuka naka, ivyiwe vyagenze uku, umunsi uraha, akaduha agafoto k'uwo muntu n'amazina y'uwo muntu, hanyuma tukaza turabishira ku rubuga. Abo bishoboka tukabishira nko ku mbuga ngurukana bumenyi. Hari ushobora kuba afise uwiwe yishwe yibagiwe tanakivugwa, ariko agira ati nanje wanje iyaba kiri mu gitigiri c'abibukwa. Ejo mubiduhaye boza baragira utwo tu audio duto duto, mukagira amafoto y'abo bantu, twoheza tukaza turabishira ku mbuga, maze bakaba bamwe mu baserukiye abandi benshi cyane bishwe. Kuko ntitwoshobora gukora amafoto yabo bose ejo, ntitwoshobora kugira audio zijanye n'abishwe bose mu butegetsi bwa Nkurunziza, kuko ubwo butegetsi bwishi ibihumbi n'ibihumbagiza, ntitwoshobora kubavuga bose. Ariko abazoba babishoboye, abazoba byashobokeye, abazoba bari aho bishoboka, ejo mugiye muragira utwo audio, muragira n'amafoto, twoza turakoramwo utuvideo duto duto, twoheza tukibutsa abantu. Nibutse yuko abo tuvuga atari abo mu kiringo cya gatatu gusa, kuko abantu bishwe nkuko nabivuze guhera umwaka wa mbere Nkurunziza yafashe ubutegetsi gushika umunsi wa nyuma yapfiriye ko abantu bagumye bicwa ico kiringo cose. Noshobora kwibutsa uburorero bukeyi, ariko usanga bigoye kwibutsa abantu bishwe uko bangana. Uburorero buto buto, hari nk'umugwizatunga. Umugwizatunga yari umuvunjayi yitwa Pacifique Ndayishikanye.